je nshaka gusakano gatoye gusa aho kumenya dodo ni cyamushikiye gushika abe amere gucyanya amagara yiwe abe ari muri ka imeze nabi cyane yakwiswe n'umugabo we musanze muhiwa je nagiye kumva ndavuze induru ndakuransanga dorarembye rese namenye ukuntu yinjiye mu rupango narabaje ngo yadasone kuruga inga zari rukanga gashaka tukana dodo ngo catera kubita abaviye seho bari oya seho bari none bro igihe dume munzaka ari kuja kupigana wese ho warure ewa je nari muri douche kweri dodo yarasanzwe yibungenze sivyo yarasanzwe yibungenze ariko uno munsi nk'ukuntu vyagenze intambara yabaye ese abaganga barababwira neza yuko umwana yo bakiri muzima mu nda canyo bari ikihe kibazo ariko turashima abaganga batubwiye uko umwana ameze neza ariko kubwishavu dufise ntubona twamurabishije amaso kenshi ariko we dodo yarandaheti jewe sinzopfa nsubira yiwe sivyo tizindopfa nsubira yiwe kanatsinda ngo nta keya yaronka atubwiye ngo umukobwa ashaka keya ngo nta keya yaronka nyimba izo keya tazimuha koko azimuhe ariko nawe nyene nimba izo keya zikeneye nawe urasitanga amezindi ziboneka sasa kaya gapeti kariko aratuma urugo rusambuka kaya gapeti kahari muriko mukiyumvira ku iki kwanza koko ni muragacakira kwanza ganako karafisa amakosa kaya gapeti kweri nakene karafisa amakosa cyane sivyo ubu tweko turiyumvira ukuntu umuntu yo gafata kwanza nyene fresh akamanza kwanza kagaye ibintu bikwiye kuko je ndafise umubabaro cyane kuri sister wanje nkuwe nk'ico kama nkubu nyene tukagwana ko nkuku pumpu mani worabi cyari cyo rero kugira umuvandimwe ukuntu wakubiswe sivyo ukuntu wakubiswe buyoka ndetse ndabona neza yuko vyagusinzikaje bigatuma uri ahantu hatameze neza sivyo nk'umuntu uzi neza yuko wakubiswe n'umushinga ntahe wawe ndetse bigashika kure bambwiye ngo ari mugasho gushika no munsi ikintu cyonyene wumva yuko kigiye gukurikira cyo barike nagumenyo Yes, hello bakunzi ba Shali TV sava umeze gutemeza neza ni Elma Love Marimo mutadebo kigwanyu ndameze good ndameze fresh guys ariko ibintu ni bimeze fresh ni bimeze neza nko mwebanye neza yuko ndi mubitaro kuva ndababwira yuko naje kuraba dodo amagara atifashe neza ndetse habaye ikintu kinini cyane gikomeye cyadutse murabizi ko maze imisi ndiko ndabikurikiranira hagufi ariko kandi nahamagaye ndabwirwa ati hari ikintu kinini cyane kitameze neza kiriko kiratuma haba uruhagarara uti bimeze gute ni dodo ari mu bitaro vyanse yuko anavuga kuko nagerageje kumuyagisha ariko vyanse kuko amagara ntifashe neza ariko ndi kumwe n'inshuti ziwe nasanze bamugwaje bari kumwe ngaha muri kano kanya navuze cyeka tubayagishe twumva ingene vyamugendekeye kugira ngo amere gutya hanya gushika muri kano kanya ese ho bari ko harabiki negiki ho kirakorwa muri famille nibindi byinshi bitandukanye nereka mere nk'ubegera gatoyi sasa nikaye wapi sasa hapa tatunika hapa sister ni aje ni sawa meze neza ndashima Imana kwanza pole sana kwa mugwaje kandi nimezere neza ko atakwa vizuri rafiki yangu murakoze cyane kandi mwagenza kuza kuturaba je nshaka gusakano gatoye gusa aho kumenya dodo ni cyamushikiye gushika abe amere gucyanya amagara yiwe abe ari muri ka imeze nabi cyane sha twese byatobare cyane kandi byashege turumbuka yakwiswe n'umugabo we musanze muhiwa wacu fiston fiston aje kugwana muhiwa gutwenga sha biragoye yimubona umunsi nyabona mukubita niwe gutwenga ego no yaje ariko yeno yamukubisa musanze muhira tutazi ko ari buze tazi n'ivyo ari byo shaya mukusengi koko rero nta n'ikigongo afise sinzi ko ari n'umutima yabafise no kuntaga no bamenye byinshi numva neza ikintu cyo bacarahabaye uko maze imisi ndiko ndakurikiranira hafi ibintu byabo ariko kandi kugira ngo bishike kuri yoka mwebwe mwari muri hehe mwakoze iki cyanke byari bimeze gute yaje ameze gute je nandi mu gikoni sinamenye rero ko uwo muntu ukuntu nje mu rupango je nagiye kumva ndavuze induru ndakuransanga dorarembye rese namenye ukuntu yinjiye mu rupango narabaje ngo yadasone kuruga inga zari rukanga gashaka tukana dodo ngo catera kubita sasa abaviye seho bari oya seho bari braza umeze neza meze neza cyane mimi uko ntakufikia aje sasa inabidi nishanje leo nitabadilisha fatu ilifo tunishimame hapa none bro igihe dume munzaka ari kuja kupigana wese ho warure ewa je nari muri douche kweri nari muri douche cyane umva induru nyene
mvuye muri douche ewana nsanga dodo araremvye kweri ariko akubitwa ibintu biremereye nyene niho kuza ewana nsanga na sister nawe ari mu gikoni tumera nk'abashikiye rimwe niho kubanguranya tubangurakanya umuntu yamaze kuremba ewana rya mugabo wiwe kweri n'igikoko n'igikoko ibintu byahabaye nduma yuko bibabaje cyane ariko no munsi bihagaze gute vyakomeje gute kuri urya mugabo ese vyahavuye bigenda gute niyihe ngingo mwafashe nk'abantu bo mu muryango twebwe ukuntu byaciye bigenda muri uwo mwanya twatabaje ababanyi kuko itaba twenyene kuvuga kuko ishavu yari afise sinzi ko yanyoye urumogi n'ivyo yanyoye ntacyo nomenye ejo kaze birenze uko sinzi uko yari ameze ntavyo nigeze ndamubonako twatabaje amabajije umutekano baramufata gezo barafunzwe turarindira dodo bana tore mitende hanyuma tuzofata ingingo nibo kuno munsi fiston ari mugasho yego arafunzwe bitusha kwa hatari sasa none ikintu yaje avuga ni ukuntu wakubiswe sivyo ukuntu wakubiswe buyoka ndetse ndabona neza yuko vyagusinzikaje bigatuma uri ahantu hatameze neza sivyo nk'umuntu uzi neza yuko wakubiswe n'umushinga ntahe wawe ndetse bigashika kure bambwiye ngo ari mugasho gushika no munsi ikintu cyonyene wumva yuko kigiye gukurikira cyo bariki nakumenyo ngo yavyumvise ku matwi ye ngo yavyiboneye ngo afise n'ivyemezo byinshi ngo ivyo yarafise ubwa mbere ngo nibigira kandi ngo yarongeyeko uko ngusha bamuteye ngo ibiki byinshi sinzi nanagisa no kurira twora tsanga twe turara twese je ndavyumva cyane ariko mu mbabare gato je nta mwamure mu rufise ndavugisha ko ariko dodo yarasanzwe yibungenze sivyo yarasanzwe yibungenze ariko uno munsi nk'ukuntu vyagenze intambara yahabaye ese abaganga barababwira neza yuko umwana yo bakiri muzima mu ndace nyo bari ikihe kibazo nukuri ariko turashima abaganga batubwiye uko mwana ameze neza ewana cyo turagishimira Imana kuko tugiye kuraba ukuntu yamukubise tuzi ko umwana tosanga kiri muzima ntavyo twiteze ariko kubwishavu dufise ntubona twamurabishije amaso kenshi nukuri ubu dushaka turabe ko tofata ingingo nyayo kuko turiko turaraba ukuntu bari baratandukanye ukuntu yaje amajambo yavuga ewana ngo aramuca inyuma ngo akundana n'abantu ngo bafise amahera ngo kumuruta ngo abastare ngo ibiki n'ibiki ivyo nivyo yari kumukubitira nk'inka n'ukuri omengo si umuntu ariko kandi twumvikane neza kuri kino kintu na dodo asanzwe azi neza yuko yubatse kandi yakoze mariage atari zango zimwe zo gukweganira indani gusa sivyo ibintu biko birahaba abantu bose barabona neza kumenga hari ikosa ari nubwo umugabo yiba afise ikosa ringana gute ntiboce bashika muri kayo kavuga ati reka nanje fatanya n'undi runaka ataraheza no mugabo wiwe ntumane ko nonga hanya hari ikosa kuri dodo ego kuba arafise amakosa n'ivyo ariko murazi ko ishavurigira ngo nibice wawe nkureke kandi yumvisha vurigira nabi nta numenya ni nk'umuvo maze kuzurura mena kandi umenya hari hose kuba gadafise ikosa giko yaramuciye inyuma je sinobiharira ko gose uko je singendana na dodo kukuguru kwiwe simenye yari mugabo nk'umuntu w'umugabo yego meda arafise ikosa azihanura ayubaka urugo rwe ko atagwubatse nta wundi azogwubaka ko amaze kurusambura twese tuzobirabisha amaso gusa nk'umuntu w'umugabo yaramfitiye abana twiyumvira ukuntu ivyo ajyana nyina wiwe n'umwana mukuru ntizoshobora uwundi ari mugasho umuryango wose uherere gutyo ariko we dodo yarandaheti jewe sinzopfa nsubiye yiwe sivyo sinzopfa nsubiye yiwe kanatsinda ngo nta keya yaronka atubwiye ngo umukobwa ashaka keya ngo nta keya yaronka sasa rero ashayigira kwifatanira n'ubwo yatumye urugo rwe rusambuka mwe nk'abantu muhanura dodo muramaze gushira ngo muhanure kweri Tenda vyihoje mbona umuntu yobahanurira hamwe n'umugabo wiwe. Nyimba izo keta zimuha koko azimuhe. Ariko nawe nyene imbizo kayazikeneye nawe arasitanga amezindi ziboneke. Natoba azimuha mu rugo ntigisobanura ko aca yahukana ngo kubera tuzobahanurira hamwe bose ko bose bafite amakosa kandi ari abantu bakoze. Umuntu agiye guhanura umwe usanga akata amakosa kuri mugenzi we. Ariko iyo bari kumwe baravyageranya mu bigahera twabona ikosa riri. Je kubwanje matwe bahanurira hamwe bose. Aho ne kubyi wawe ariko nka brother usanzwe uzi neza yuko ufise umu sister yubatse ndetse ari mukuru kuri wewe
ibi bino bintu ari karacamo ejo nawe hari igihe bizoshe kukuba kugwawe ukaja muri mu bigero aho uvuga ati nanje ndi serugo ndafise umuryango ndafise nyene no managing ni nk'ikihe kintu uri kuravyiga ko canke n'ikihe kintu ubona umuhanura nka brother uvuga ati ebana ndibaza suri ambeka mabondo mukuba wondo mwana wometu iko nyumbani uvuga ati bure nkaje nk'umuhungu mu rugo je mfashe umwanzuro runaka nukuri ndiko ndabiraba ibi bintu biko biramicigwa kinini cyane kuko abantu benshi twaye tuzi yuko ushobora kuzana umudamu ukamushira mu nzu ewana muvyaranye bikaba biheze ugenda ukarondera rasyo ukagaruka gusa ariko ndiko ndaraba no kwitaho umuntu birakenewe kuko urugo no kwitanaho nubwo muba bimeze gute nubwo muba mukenye canke mutunze ndiko ndaraba nk'ibintu sister wanje ariko apfa n'umugabo wiwe ni ibintu uvuga ngo ni gutanga care ngo guhana care rero nyimba umugabo agenda hari akaguma umwanya munini agashika ryama yaborewe ibiki nibiki sister ugasanga wa mwanya wasi wo kumuha ikiyago nta n'ikiyaga ariko aramuha rero sister ivyo vyaramubabaje cyane umva nawe muramushigikiye dodo jewe sikuvuga ngo turamushigikiye sivyo kuko bose tuko turaraba bose barafise amakosa kuko barubatse mumaze gusezerana imbere y'isinzi y'abantu bamwarabaye umwe sivyo ariko haro hamwe usanga sister ari juste ahandi ugasanga ntari juste n'umugabo wiwe bikagenda uko nyene rero twebwe ndiko ndaraba dukoresheje ibintu vy'ishavu usanga biko birashika kure kandi toramaze kuba umuryango sawa sasa kaya gapeti kariko ratuma urugo rusambuka kaya gapeti kali muriko mukiyumvira ku iki kwanza koko ni muragacakira kwanza gana ko karafisa amakosa kaya gapeti kweri nakene karafisa amakosa cyane sivyo ubu tweko turiyumvira ukuntu umuntu yo gafata kwanza nyene fresh akamanza kwanza kagaye ibintu bikwiye kuko je ndafise umubabaro cyane kuri sister wanje arakubitwa cyane nose yaravyimbye ibintu nk'ivyo rero kubwishavu mfise nkuwe nk'icokama nk'ubu nyene tukagwana ko nk'ugupumpu mani worabi cyari cyo rero kugira umuvandimwe nawuta reka rafise arakatikwiye nje suko ndavyumva ko avuze ngo bakufata bakamukubita buryo umuntu atemugwe yamutiza umuhoro kandi iyo umuntu iyo wuguruye umwango imvura ngo igwe bose barinjira kugama nta kuntu dodo muzima yafise urugo akabona ko yo gwisenya nk'impene urabyumva afise urugo rwiwe nta wundi muntu umwe rusangiye kwirigwa yinjije ibintu by'ibimonyo by'imbeba zinjiza mu kigega ntazambaze kubigisubira muhira nabyo ntibizoro naho baje ngo bagomba bafate ngo yamuhabara wiwe ngo bamukubite ni ntambara mu yindi urumva kandi ni hamwe twa turi mu kibazo cy'uko umuntu aragwaye uwundi ari mugasho kandi n'umuryango irega n'umugore we no guvuga ngo bagenda babahabara ikosa rifise dodo niba afise ikosa yiniya cyane kuramutse wowe nyene eregana kubwiye ko iyo ngo uwutemugwiwe amutiza umuhoro kandi twe intambara iteye tuzororera nk'uko niyatemera kubaka urugo rwiwe nyene ntaze yimvira ngo hari undi muntu azogenda ngo arumwubakire dufise imitwaro y'ibasi twese twikoreye rega hari izindi ngo usanga vraiment navuga ati naje ndarusha uko dodo yatubwiye ati je igihe twavuga nambiye ati jewe vraiment intambara burya ntiyahereye kuri ari wenyene jewe nakubitwa buyoka mu nzu mu gatondo nico cyari cya isasi itagiye vyo kurya vyo vyasaza vyo mwijoro hoho rero iri kwa bihatari bireserutse ntigiti isuka byarabonetse ni ari nabari bahave hanyuma ibyo bintu amwagiza vyose niyo yabireka amakona rasuye kumukubita araheza yitura ubutungane bamuhe divorce neza kujya babasinyiye apana kwirirwa aje yikora nari nk'ubu mwatase n'umugabo je ntanotase n'umugabo wanje ugasanga ndi kumwe n'abandi bagabo urumva ko naho n'abandi mukuri bisura kumenyekana uri kumwe n'abagabo bandi seke ahubwo ho uvuga ati je mugabo uvyerekanye neza yuko ebana wowe warusanze ufise ingeso mbi mwejeje nyawo mugabo wawe bani yabanza agatekeza wenyene hazobona rero ko umugabo ntiwumve ngo ndiko mvuga ngo dodo kuko bituma umugore afise inda ari ndayiwawe natabari yawe kweri ivyo bintu n'amategeko bahana inshuro zibiri agataya k'abana n'akabamama none nk'ubu ikintu gifunze fiston ikihe nimba numva yo neza ko mwebwe mumva neza ko fiston ari mukuri ewana ikintu kimufunze neza kubita umugore afise inda kandi amusanze iwabo atari ni wiwe cyo cyonyene ego kweli gitumye afunze tubija kwa byatari guys bakunze ba Charlie TV je vraiment nta byinshi vise mvugo no munsi peut-être yuko kikubwa tuni kama dodo bazatanisikia ndamuganiriza base murabengemereye yego nivyakunda kuvuga ni sawa mvugisha cyane wangeye naye wana guys mimi hapa ana virefu
Dodo. Mambo. Umva umerewe gute? Merewe nabi. Pole sana bana, pole. Sasa unawaza nini sasa? Uriko uyumvira uko gushaka kuri no saa? Kuri no saa ndakwaye indarembe. Ali ntaraza gukora. Yaraje. Shakuje? Mpenzi wala. So ukuntu wakubiswe sivyo? Ukuntu wakubiswe buyoka ndetse ndabona neza yuko vyagusinzikaje bigatuma uri ahantu hatameze neza sivyo? Nk'umuntu uzi neza yuko wakubiswe no mushinga ntahe wawe ndetse bigashika kure bambwiye ngo ari mugasho gushika no munsi. Ikintu cyonyene wumva yuko kigiye gukurikira cyo bariki? Nagumeyo. Ngene yambaye chigufa nagumeyo sishaka. Ariko nabatoye babambwiye ngo ikosa rifise wewe. Jana kosa fisi. Ikosa nyabaki. Yuko umuci nyuma usoka nabandi kandi uzi neza yuko wubatse kandi urabeze ko naje narigeze kubikubwiye ubushize nawe kubwiye tubigiye ibi wageze rere nini cyane. Umugabo yagufashe nabura muheba. Yani ivunga ronangangana yako ali. Takesiri. Nuko bimetse. Pole mbega amaze gukubitwa serumu zinga. Shayigira nka 6. Sita. Anapigwa maserumu wala. Kiasi kunze bashari TV ndibaza murabona neza ingene situation imeze neza ndetse mwumvise byinshi cyane ko bavukana basanzwe bamukurikira ariko kandi cereka ngageze mpereze ngahe ibindi tubiyagira inyuma ya kamera petete kina shaka gusana bereke ingene situation yifashe ibi navyo petete nzobikurikirana buke menye ingene bimeze ariko ndahava njya kwirabira fiston wanje but urabize ko mugasho nta kamera dutwara musanzwe mubizi yuko ari yabitemerewe no ngahanya kwabaye ukwiba nyene ti nk'abatadebo kibaga ngo dushikiriza bakunze ngene bimeze ibindi navyo dusenga Imana kwera hapa ni Mungu tu ni Mungu na maombi ugira ikintu je kisha nishinda hari ibintu yatugira baje ko ni bimoje binatushinda wa life mutatusame mwakoze cyane kudukurikirana tunapenda sana.